Only football can make you feel like this. Nk'uko mubibona turi ngaha mu gisagara ca Muyinga ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 24 urubanza rutoroshe ni kirori nubukwe ni derby yo muri Nord canke mu buraruko aho equipe ya Athletico New Oil Accademie izo kwakira equipe ya Olympic Sta kuri stade Umuco nkaba ndi kumwe rero n'abafana benshi cyane abafana bamwe ba Olympic Sta n'abandi ba New Oil reka ndababaza muta wewe bakwita gute nitwa Mate kuri hagati uri umufana wande ndamufana wa Olympic Sta okay kuri ugiye kwidogo kwa Mungu urubona gute wewe nurukino ruteye ubwoba cyane abafana benshi kubera turiko twarabijyamigwi uko ari ibiri yose tubona yuko iteye ubwoba nta numwe yoroshe ego okay none wowe kuri umufana wa Olympic Sta ubona amahirwe yaha equipe ya mu by'ukuri gushikiye isaha amahirwe hagati y'abajya ama equipe abiri biragoye cyane kubera turiko turayaga turabona neza yuko naho mfana Star sinoca nijajara gose ndabona yuko na New Oil ataragaciya muganda ndabona yuko Olympic Star ishobora gutahana intsinzi okay mbona ari benshi cyane wowe bakwita gute bakwita gute jewe izina ryanje nitwa Ntezimana Eri nkaba n'umufana wa Athletico New Oil. Okay, Athletico New Oil muzokwakira Olympic Sta ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 ni yihe equipe uhamahirwe twebwe mu bisanzwe nk'abafana ba Athletico New Oil twebwe urubanza twarahejeje kurumara twebwe hasigaye guseko ko twandikira amanota yacu 3 nta kindi turiteguye neza n'ingufu zose gutsinda Olympic Sta ibitego birenze ivyo twasinze Flambeau d'Oreste. None ushingira kuki wemeza yuko Flambeau New Oil izotsinda Olympic Sta? Ico shingira ko sikindi Flambeau d'Oreste byarakinye na Olympic Sta baranganya. Twe natwe twaragiye tuyihondagurira mu gafuko. No kuvuga twayitsinze ibitsindo bitanu. Nukuvuga rero ubu abakinyi bacu bameze neza ubu bariteguye neza kwereka Olympic Sta ko ari kipe ikomeye yaje guhindura ibintu hani Muyinga mbere binashobotse tunatware n'igikombe kabisa bega uribuka amanota mufisu amanota ndayibuka neza cyane n'ikibanza ndacibuka ariko gusa ayandi manota 3 hasigaye kajya kantu kanyuma nyene ka 3 na haranditswe Kwizera Ramazani hagati ya Olympic Sta na Athletico New Oil Accademie ni equipe ufana wewe jefana umugwi wa Olympic Sta none urubanza rwo kwa Mungu gwiteguriye gute urubanza rwo kwa Mungu tugwiteguriye neza ngo dusanzwe twitegurira zindi match zose kubera twebwe umugwi wacu twawufanye kuva kera Olympic Sta ni ya kera tukomeza tuyifana nayo turiteze neza kitazorutetereza kuva na kera kubera ikizere cyacu turagifise okay uheraye uvuga yuko Olympic Sta izotsinda Athletico New Oil hano mera sanzwe ndayimenyereye yuko atabwo bigira ko match ari yose bihuye ku migwi yose bihuye na message ngo ziyamayisinze urumva Athletico New Oil no mwana ivutse hirya yejo urumva naho turayikuriye dushoboye kuzohereka ko tuyirenze natwe tukayitsinda tuyereka ko tuyikuriye kubera yuko mwasinze message dongozi ucubona yuko nta niyo iri muzoyitsinda dushoboye kuyisinze ndakubera turayikuriye dutegerezwa kwerekana natwe ko tuyikuriye urumva uvuga uti agashisi ka kera kavumika umuriro kuko tuzi byinshi turabakera okay ndikubona undi mufana ngaha reka mazina mazina yitwa mutaba kwita gute jewe gira kamera imubone jewe ani umufana Daiso hagati ya Athletico New Oil
na Olympic Sta ni equipe wewe ufana je mfana itimu Olympic Sta yonyene ngahi muyinga yego Olympic Sta izohora na Athletico New ku musi w'Imana gikizo ya 24 wewe ni equipe uhamahigo je ikipe nk'amahirwe ni timu yanje Olympic Sta kubera iki n'abafana bose bayivako jewe no fuma nkasigana n'umuntu umwe kubera je niyo yiri jewe sino yifana imyaka bandanya jewe kandi ahakuri bata umusigena mu ruyigi numva ngo atinda amagora atanu nako atwanganya hacaza hano muri bata umugabo umwe yitwa Halidi ngo acavuga ati ngo jewe ngo narahiye ngo nigire ngo muri Athletico New Oil Sta ngo narivuyemo okay jewe nanje rero baca baraza bambwa ati nawe ivuga amazina nawe uvuga ko nawe wokwinjira je nababwiye ati jewe Olympic Sta yanje hakono iheba hagana muri Athletico New Oil wafumebe umugore Olympic Sta nahiye mvuga ati hakomera ahakongena muri niyo biri nofuma mpebe umwana wanje w'umukobwa navyaye imfura yanje Wotubwira kazina kawe Chakazina kanje ndi Muro Halid wa Muro Halid hagati ya New Oil Accademie na Olympic Sta ni equipe fana jewe mu ncamake n'abantu umufana wa Olympic Sta ariko mbonye ivyo Sta mazimi gihe idukorera avuze je ngiye muri New Oil Company okay muri New Oil wahora muri Olympic Sta uravuga uti ni Olympic Sta ivyimaze imisi kora ndayihevye ufana Athletico New Oil ubu je ni kuvuga ko n'umufana wa Athletico New Oil bivanye n'ukuntu Sta gumitsindwa ituro zine ikinira ngaho itsindwa ituro zine yakira itsinda ituro zine none ku musi w'Imana ni Olympic Sta yatsinda Athletico New Oil doshigarukamwe oyasinzo yigarukamwe nzo wanasezeye none Athletico New Oil nari yatsindwa kane yikurikiranye doshiyiheba ahubwo niyo ndo cyangwa amaboko yaje nawe nyarumugwi usohotse usina amagoro 5 navuze ati niyo mugukomeye none kubera iki Olympic Sta yatsinzwe cuyiheba yatsindiwe ngaha ituro zine cyamvuga ati ikipe niyo gutugwaza umutima bizaba ndayihebe none Athletico New Oil nari yatsinzwe ituro zine ngaha dushibigenza gute nzoca ndabiheba vyose okay urubanza rwo ku munsi w'Imana ni equipe jewe urubanza rwo ku munsi w'Imana equipe mahigwe ni New Oil Company Academy tugushimire cyane neza cyane murakoze merci beaucoup yego na wundi